aho umuceri gutwara iki murashiramwe muzoshiramwe sha nta kintu na kimwe ejo nta kintu kizoba ngaha nta kintu ntareje nari kuzinduka ntareze ijya nk'inkikorera rero tubarire rero ushima kwanza ibi bintu bitazoba umutipe yatanze communication yatanze itangazo iryo tangazo ryarasohotse ejo ni verification mu banza rutanguye munyumvire bakozi ba INYISHU media adusubirire mu itangazo yatanze uko ryari rimeze itangazo ku munsi w'Imana ni ubukwe bwa SAUDA ibintu bitatu canke bine utegezwa kuza wibankanije icyambere ntuzozinduke uko uzinduze uzosubizwa inyuma kigira kabiri kirazira kwitwaza telefone ko wavutumira abagenzi bawe ngo ndahantu ni cyahanana ngo ni muzi ibintu bimeze neza aho turi kumwe ikindi naco byanke bikunda utegezwa kuza uva muhira wariye kuko ibiryo ni bikeyi utazava mwicira urubanza rero urubanza twarushize saa 10 kwe wahora ubona urubanza rwa saa 10 sawa urubanza twarize saa 10 kugira yuko abantu bazoze bariye oya bazoza saa 10 gusa abazoza saa 9:30 abo ni barimwe aba saa 10 bazoba bari saa 10 urinjira me hariyo nturimwo saa 10 utangure winjire mu tangazo ryawe harimo akantu ki Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane jewe ntari Jesus Carmelo ndi kumwe kandi nande nakuze John so hari kwambiaga mutakuya kufete hakuna wewe fete yawe kwambiaga mutakuya kufete wapi hakuna weye uno munsi ndabona babagaye imyotsi je ndiko ndabona imyotsi so bakunzi ba INYISHU media ndazi muraheruka kubona tuko turaharira n'uwo mugenzi wanje gusa jene ko marurira mukuri ibi nani abimubwiye ko azozazanye na kamera rindira je nawe kubwiye na kamera zoyizana rindira takubarire bobo rindira ubu kwanza wazindutse je urubanza ni tariki 4 ejo ni mugabo none hazoba urubanza nakamoto numva basi twakumva none atangura guteka ubunyene ivyejo muzogi inyama zidahiye none je muzoronka umanya no urubanza zitangwa kuziteka ku mugoro akuna mariage na wewe betia yo nta nisombe bariko bara none yo mo iwanyu mu gisombe ku rubanza sasa sibaratiyemo binono tabituya hivyo sibaratiyemo binono tuwezi kurasombe ku fe so bakunze ba INYISHU media rero twebwe ngaha anye ntitwashatse tuvuge cyane kuko twegereye ku muhana w'abandi w'abasauda ugiye kubara vumba basi umushusho bazogira mariage ata dote yabaye dote yarabaye ryari sasa nimbaka byote yabitiye ku social media no maze kwigira ibintu nimbaka byose yabishire ngaho kuri kamera canke dote barungitse kuri Lumicash amahera no mahera none naho yoza bahituma kuri Lumicash naho yoza muri Eco Cash na tugende gusa ku muryango hajya ndabona ubwana cha buri kuyakutinga bwaje gutinga umuce kuya nakuriza kuya we mukubwa gutinga umuce kuya so bakunze ba INYISHU media ngaha tubona kuya kuvumbura kandi ni mu rupango rwo kuba SAUDA mambo Jako nani? Ikra. Ikra. Assalamu alaykum. Salam. Meze neza? Yego. Mwatetse mu muceri? Muceri? Ya. Na muceri. Uya. Hakuna dalili. Mtoto abiyui. Siwa kwa napiga. Hakuna abakukonga moto pale ndani. Hakuna. Moto huko. So bakunze INYISHU media. Nani kimenyetso na kimwe gihari ko azoba n'urubanza. Sasa urushaka kimenyetso kiba ya masaha mu gitondo kandi turi urubanza ruzobe. Ingo bobo ingwino. Yo angari. Raba mu rupangu ni vide nani kintu nakibe gihari kabira mani njo na SAUDA iko ndani bebe mambo sawa yani hakuna tamu au ni moto ona kameramani rabara kaiza ikazindutse mukamuri kigongwe wallahi kaiza nakuzinduka no muri wakalayi TV nakuzinduka oya ntakuzinduka birimwo oya raba neza rabuhuhe neza bashaba abavumvyi kumbe abavumvyi sije wambe abavumvyi nibo bazakare oya wowe nurafise invitation kwanza ISAI oya nje nanga itangazo none we guti utanga itangazo ngo abantu nituzozinduke we na wazinduke jewe nije natanze itangazo nawe ucuzinduka rero watanze itangazo rega je nije ndabijejwe nyene nije aha mumbwire ko uyu mujama urubanza ruzo jewe nkuvuga programa y'ibintu byose bizoba ngaha
by'urubanza none ngahanye oya none nyene muri siri nyene ko ngahazoba urubanza ntare je nari kuzinduka nazindutse ndagura ibitunguru sivyo ubu ndavyanikiye umuriro wawe ucanye ibiharage biko yabira ibiharage vyejo sivyo urabona agasafuriya kangana ni bike bazo barateka n'ibindi ibi ni vya saa sita ibi ni vya none hari ibiharage hari urubanza batekera mu isafuriya ingana umviriza ntare none ntare nta biharage vyinshi dukeneye uravyemera ntavyo wemeye akuna kitu urabona ko je nari cameraman erekana zijyankwi izi ni zakoze izi nkwi ni zakoze izi ariko aravyaza izi nagiye kwikorera mu gatondo gute none no musi wazindukiye ku basauda wewe watanze none ino musi no dutangwa guprepara ibintu byose by'urubanza wewe nk'uwo kubwira urubanza rufise urubanza rurera ndya gatondo urubanza rureje kwa Mungu wocu uteka ibiharage mu gatondo kuwa mu gatondo uzokurara bitetse n'imiceri rayitoye mukanya ngende ntore n'umuceri mbe ndagira gute mwiguni babamere bazi gukora utuntu ntibazoze bajya bosiba nta kintu na kimwe nta rubanza na rumwe ruzoza ahubwo naratanguye kwicuza igito batamuhaye invitation ntare je ikintu navuze n'umusubiyemo kuzinduka egare gusubira inyuma je nazindutse kubera iki mbanze fasha ibintu ejo mu gatondo n'ubundi 5 tuba nashitse ngaha urumva isa twarabibabwiye ni saa 10 ahubwo zerekana nibarizo bariko barategura urubanza mere jambo bazima sasa imarage ibi kini kilo kimwe oya kilo kimwe mu rubanza hari ibindi biri mu nzu babikubwiye ibindi birahiye biri mu nzu bini vyasa ahubwo banza mere nambiye muko mu urubanza mugwiteguriye gute urubanza gwese kwiteguriye neza basha ikintu cyose turafise nga bamaze gusuma ibintu vyose hajya mu nzu byose VIP ejo n'urubanza rukomeye twagwiteguriye nazindutse kwikorera izinkwi zo guteka ibiharage murazibona nga cameraman wazibonye mwerekeze ijyankwi inkwi nazindutse aba mama bazi gukora ibintu wawe ko batanguye gushika ibi bitunguru byo kudandaza ku basauda badandaza ibitunguru ari tubizi oya ibi nibyo nazinduza barabonye ahantu badandariza mu rupangu ahubwo nyene yamwanikiye nakazuba kugira ibigume mwanikiye ubuze cuvuga bawihorera ubuze cuvuga bawihorera none urubanza gose oya urubanza gose ruzokorwa ari bitunguru oya ibitunguru ibi nibyo ubonye bazokoze none we bariko barateka ntibakoresha ibitunguru n'ibitunguru hari nibyo bazoshira mu nyama bivyera nyimba batekesha ibitunguru izo njya botekesha ibi bitunguru bingana uko vyose ibiharage ni vyinshi abantu bagera mu 150 bazoza mwatumiye hajya ntaho wabonye tugiye twubaka ikigara aho n'umuceri gutwara iki murashiramwe muzoshiramwe nta kintu na kimwe ejo nta kintu kizoba ngaha nta kintu ntareje nari kuzinduka ntareze ijyankwi nkikorera rero tubarire rero ushima kwanza ibi bintu bitazoba umutipe yatanze communication yatanze itangazo iryo tangazo ryarasohotse ejo ni verification mu rubanza rutanguye munyumvire bakozi ba INYISHU media adusubirire mu itangazo yatanze uko ryari rimeze itangazo ku munsi w'Imana ni ubukwe bwa SAUDA ibintu bitatu canke bine utegezwa kuza wibankanije icyambere ntuzozinduke uko uzinduze uzosubizwa inyuma kigira kabiri kirazira kwitwaza telefone ko wavutumira abagenzi bawe ngo ndahantu nicahana ngo nimuzi ibintu bimeze neza aho turi kumwe ikindi naco byanke bikunda utegezwa kuza uva muhira wariye kuko ibiryo nibikeyi utazava mwicira urubanza rero urubanza twarushize saa 10 kwe wahora ubona urubanza rwa saa 10 saa urubanza twarize saa 10 kugira yuko abantu bazoze bariye oya bazoza saa 10 gusa abazoza saa 9:30 abo ni barimwe aba saa 10 bazoba bari saa 10 urinjira me hariyo nturimwo saa 10 utangure winjire itangazo ryawe harimo akantu kiyi k'ubukunzi bw'inda nta bukunzi bw'inda burimo none wewe saa 10 mbwira ko dufata akarorero urashika saa 10 utarajya oya je saa 10 oya none wumvise urubanza twege nkino twumvise urubanza hano hazo urubanza niko jicana na SAUDA ari umuyisilamu tuzoyora umuceri mwinshi urumva tumaze kuyora umuceri mwinshi tuza twikorofye mu nda ndabibujije uje wari ukazohagirira ikibazo nta bindi murasuma ISAI biriho none urafise umunzani ahubwo reka je mbanze ndabazi zarababarira n'abatari reka zarababarira baturumube oya ndabazi je ndafise ibintu byanje nzokoresha ku kazi navuye ndabivuze kuri waka
nababwira ati ndabizi umviriza vya biharage birazika ibihara oya hari urabe amazi ni genda meza wenyegeze genda wenyegeze bakunze banyisha umejeje agomba je gusoma urusaku we ntare atetse ikiro nini we ntare Agari kio ni nusu ntare wowe n'ibindi kwenye kitoki ngomba ntono wowe n'ibindi ushaona hapana ngo ni ico ushaona ntubona utu urishaona tu ndio tuke dutekera abantu urishaona raba irabire ushaona ke hera nimba ari mihwi muzoga ntare Kia ndagoze kwanza. kesho utakwera kamera nawe yuwo canke mugomba ejo uzoza ntare urabona iki ejo gitoki uzoza ndiko ndakubarira kuze njye ngo ndamubwira urabona iki gitoki hari abantu babashitsi baba bagize uti baje bava hari abantu baba kwa diabe rero twarabize n'umukiro w'abarwaye diabete twarawuvutse iki gitoki ni icy'abantu bagize abantu baje hari abantu baje bava tumara amasenge bakoze banyisha umeze utu tumara amasenge tumwe bakoramwe imihwi we sawa wewe ntare izina ndakurahiye ni waza wewe azasubira inyuma ngaha izina ry'imana uzokwarura jewe nanje ejo ndamutse je umunyarusaku uzoza je gukora iki sawa uzaje gukora iki gusoma urusaku azazanye kamera wowe uvuze nta rubanza ruba kandi nawe nabikubwiye na costume nzo kwambara ibutu nawe nabikubwiye n'amakabutura nyene agatoki naka abantu baje bava ruguru hari abantu bamaze gushika benshi naho imiduga ajya hanze namaze gushika ngo ndabatekera agatoki uje nambwiye je ndi muri komite ibintu byo guteka kice ibintu byo guteka ni jewe no kwarura uzombo ni imbere kwarura ku nyama mugawe tuvugisha ukuri gusa wewe hajya kwarura wewe turakuzura imavuta yabige muzobo giye kurabana bajya baswahili kazi bazabarenga oya mukimizi migene bimeze je ndamaze kunyama banga yawe nibatabyutse abakobwa barira ukwabo n'abahungu ukwabo uzoja mu bahungu rero mu bahungu niho nzocunga ibihungu nibyo dutinganye hasi hejuru ari abantu dutinganye ngaho ivyo bijya cyane no urumva abantu nkaba Ivan ntushaka ko bazogutsika Ivan umwana mwiza Ivan anaviwi wariye sawa azoviwi wariye Ivan abahungu baguma baharira nakitu ejo nakitu ndiko ndababwira ko niko mwambia kama kesho ni Maria Jean Katara huyu jamaa hakuna kitu ni mwambia kesho ni harusi anapinga hakuna aha ntare wewe so bakoze banyisha meja mbe none we wazindutse abandi urgumo babuza je nazindutse ni jewe ndabibisubiyemo ujuzi nabwiye abana ati ujuzindutse egare kwanza ko bambaza je kurabasa mesa ISAI ejo dushobora gushika sangapi hakuna ibintu by'iwanyu mwebwe mwihaye abantu bo muri waka ni ngora so bakunzi banyisha umeza hakuna kesha muzojana kuze je ISAI namubwiye nzoza nambaye ikanzu nzoza nambaye isandare n'ikoti na bakola hamwe na karawari unavyibuka uzawariye urabizi invitation warayibonye ivyo kurya ntacyo yaramfashije bana kuze ngo ivyo kurya tuvyihoze bobo zimya ndumiwe